Chuti bakunze ibiganiro by'inkino bica kuri Induni TV mbanze kubaramutsa nongera kandi ngabayikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Induni TV tudasiba kuma tubazanira amakuru atandukanye aba akubakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarorezi abarongozi n'abandi batandukanye nkuko mubizi rero Induni TV twiyemeje yuko tuzoduha agaciro gakomeye bamwe mu bakinyi ba kera bakoza amateka mu gihugu uno munsi rero hano arabakinyi babiri bigeze gukora amateka kera abo nabo akaba ari Nduwayo Stanley aho mubona ku ruhande rw'ububamfu mu gihe hariya ku ruhande rw'iburyo ni Malik Jabir uwo nawe murabazi yuko aba bakinyi bose bigeze gukinira umugwi wa Vitalo nabo nyene rero bakaba bahawe amahirwe yo kujana no mugwi inserukira gihugu w'intamba mu rugamba mu gihugu ca Mauritania uno munsi rero twaba twasanze hano kuri INSP aho twabasanze baje gufata ibipimo vya COVID-19 kugira barabe yuko nabo nyene boja hariya muri Mauritania ku ruhande rw'ububamfu turi kumwe na Nduwayo Stanley Maradona ndakuramikije. Murakoze cyane ndashimye. Nimore? Yego nimore. Nduwayo Stanley Maradona usanzwe uba mu gisagara ca Ngozi muri commune Mumba Ibuye tugusanze hano waje gupima ibipimo vya COVID-19 ibipimo vyageze gute? Ibipimo byagenze neza cyane kandi cyane ndashima nk'abantu batumiye batwiyumvira kugira duherekeze ekipe y'igihugu ndabashimiye kubwihariko cyane. Ishirahamwe gumupira w'amaguru guhitamwo Malik Jabir na Nduwayo Stanley mubona yuko bashimye iki kuri mwebwe? Icyo bashimye ndibaza cyane n'amateka twakoze nta kindi cyatumiye badushira muri iyo liste yo kugenda koherekeza equipe nationale. Nduwayo Stanley aheruka kuduga indege ryari? Mperuka muri 1998 yego umva ko haciye imyaka myinshi umva rero baciye batwibuka kugira tugende gutera iteka equipe y'igihugu dushira nk'abakinyi bayikinira tubafate mu mugongo. Byageze gute Stanley baguhamagaye gute byagenze gute baragutelefone canke byari bimeze gute baguhamagara? Naje numva telefone bampamagara ngo uzoze ngo uherekeze equipe nationale. Yaraguhamagara? Ni secrétaire wantuze wa fédération yego Jeremy bampamagaye kandi nari nduza ariko bukeye naciyenza cyandagaruka cyabandonera passport cyanda ndagaruka. Bakiguhamagara wavyumvisemwe gute? Oya nabyiyumviye neza cyane ko ntabwo ari bisanzwe kugira umuntu akwiyumvire haba ari ikintu aba kuziko yego. Nakaye kajambo kumbure wobwira ishirahamwe rw'umupira w'amaguru cyane ubusanzwe arongo ishirahamwe rw'umupira w'amaguru nyakubahwa honorable Reverend kuri cyane ndamushimira cyane kuko umuntu yiyumvira ikintu cyiza cyane sinzi ko no bivuga no kumushimira cyane. Interview ya Indundi wakozana na Indundi niyo ishobora kuba yatumye uhabwa n'amahirwe yo uhabwa amahirwe yo kuja muri Mauritania. Yego byoshoboka cyane 90%. Yego murakoze. Malik Jabir vipi mzee wangu? Safi kabisa. Wema? Wema. Mzee ongera kwanza na utaweza kuishirikiza timu ya taifa inama mu rugamba Mauritania. Asante sana. Ulikuwa unafikiri kwamba utaweza kukumbuka kweli? Lazima watatukumbuka, sisi ni wachezaji wa zamani. Lazima watukumbuke kidogo njoo sawa. Wewe unahisi ni kitu gani ambacho waliweza kuwakubali nyinyi wawili? Kwa kutukubali unaona tulicheza miaka mingi sana. Tulipendezesha mpira wa Burundi. Watu waupende, wafurahi. Hicho ndio kikubwa. Malik Jabiri anakumbuka kupanda ndege lini? Zamani sana. Mwaka gani? Mwaka 2000 hivi. Mwaka 2000 ndio nakumbuka kupanda ndege. Kupanda ndege. Ulikuwa unaelekea wapi? Mimi nilikuwa naelekea Brussels. Malik Jabir chama cha soka nchini Burundi unawaambia nini hasa na kiongozi mkuu ambaye ni honorable Reverend kuri? Namshukuru sana na anafanya mambo ya kweli kabisa kwa kutupatia hii heshima yetu. Na sisi tunamshukuru. Mungu amjalie
unaona au anatukumbuka kila siku. Stanley Maradona alisema kwamba yeye alipigiwa simu, wewe ilikuwa vipi? Wakimpigia simu yeye na huyo ndio anatupigia na sisi simu, sisi wote. Wakati wanakupigia simu ulikuwa sehemu gani? Nani anakupigia simu? Nilikuwa kwenye kazi wanipigia simu, basi nikashukuru na Mwenyezi Mungu. Kupigwa, unaona unapigwa na mtu mkubwa kama vile Jeremy. Naona ametumwa na nani na president wa federation. Sasa tukashukuru sana. Unakumbuka kupanda ndege zamani, hata usikia woga? Wapi? Hiyo ni kazi yetu, si kila siku tulikuwa tunaenda. Mimi nilipanda ndege kama miaka 10. Huko napanda tu. Hatuwezi, hakuna woga wote. Unawaambia nini mashabiki wa timu ya Inamba Murugamba pia na wachezaji? Lazima tutarudi na ushindi tu. Kweli? Hiyo ni cash. Unaona peko wa Saidu, unaona kama wiko fit, lazima tutakuwa na ushindi. Saidu ni bazongizi. Ndio mchezaji ambaye unaona kwamba anaweza kuleta mabadiliko kwa Simba. Nakushukuru. Yeah.